Ariko umwami ari muri ico kigega guko yarumva amajwi y'ingabo ziwe zimwe zimwe acabwira abamutama ngo abanabi wanje. Nyangabo zigarutse baca bashira ibiti bibiri kuri ico kigega, umwami acaravayo. Nyangabo zimubonye zitangura kubuterura, abandi batamba kuko bari bazi ngo yaratanze ngo yarapfuye. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 93 abasi bateye umwami Muramvya, uwo mwami acatera zino mu Gishora guko yaradiyo yari yaravukiye imugera. Hariho ingabo y'umwami mwezi Gisabo yitwa Bihome, abo basi bace bamwica, bace baza ngo bishe umwami mwezi Gisabo, babibonye bukiye ko atagasunza afise nk'akamwezi Gisabo. Umwami rero acaraza, atarashika ngaha hari umutama yabanje kumuhisha kumunyegeza mu nka nyinshi cyane. Acarayobora inka zigendera imbere, izindi nyuma, izagendera inyuma kwari kugira zigende zimanganya amakanda yahahonyoye. Kuko abasi bari bafise imbwa zigenda zimotereza ubwaku bwaho yaciye yahonyoye. Bashitse ngaha biyumvira ingene uwo mwami yokira, uwo mutama cavuga ati reka ndamunyegeze mu kigega c'amasaka niho abasi batomubona. Ariko abanza gusasamwa impuzu y'igiti kugira ngo ubwayi bw'amasaka ntibuze kumubaba. Nta manyakigega baragitora kugira uwo mwami ashobore guhema no kuraba abasi bariko bararengana. Bongera bagisiga amase y'inka kugira ngo ubwaku bw'izo mbwa zabo basi ntizize kumoterwa naho umwami ari. Kuko aho umwami aciye n'umwamikazi haramota kubera ivyambagwa vyiwe baravyonsa kwari ugucana utwatsi tumota bakegereza kugira ngo haciye hagende haramota neza. Hama basi baraje barabaza bamutama ati twereke umuntu yigira ngo n'umwami, arabahakanira baca baduguye umusozi bagenda muri Tanzania. Hama haza ingabo z'umwami zishikira bamutama ati turi ingabo z'umwami mwezi Gisabo, twagomba kumenya aho yapfiriye. Uwo mutama sura guhakana kubera iki atamenya basi ngo amenye n'abakunzi. Nyangabo z'umwami zica ziragenda, ariko umwami ari muri ico kigega guko yarumva amajwi y'ingabo ziwe zimwe zimwe acabwira abamutama ngo abanabi wanje. Nyangabo zigarutse baca bashira ibiti bibiri kuri ico kigega, umwami acaravayo. Nyangabo zimubonye zitangura kubuterura, abandi batamba kuko bari bazi ngo yaratanze ngo yarapfuye. Umwami acavuga ati ko nkiriye ngaha mu Gishora, genda munzanire za ngoma zibiri kargenda na Rukinzo kuko arizo zaguma iruhande y'umwami. Abandi aca batuma ati genda munzanire inka zibiri nshimira uyu mutama yakoze iciza nkakirira ngaha yanyegeje. Nyanka zibiri barazizanye baziha umwami, umwami acaha wa mutama ati kubera wanyegeje nkakirira ngaha ndagushimiye ndakugabiye inka zibiri. Wa mutama yaciye akoranye umuryango za nkara zitunga imisi itari mike, hama bahava barazirya barazibaga barazirya inyama. Injato z'izo nka baca bazikanisha ingoma, izo ngoma ziri ngaha zimaze imyaka 121 bazivuza ku munsi mukuru bita umuganuro rimwe mu mwaka gusa. Murashobora kuza kuzira abanyangoma aho ziri. Teme murimigwa imfizi inyana ingabe kazi. Okay. Nizo rero zimaze iyo myaka 121 kubera umwami baramubujije ati umuganuro nuhagarare mu Burundi ngo uratsinzwe, za ngoma zica ziranyegezwa na wa mutama yanyegeza umwami mu kigega c'amasaka.